Hello, hello, my people. Mumeze neza muraho murakomeye basha nari nabakumbuye. N'ubu ndasubiye kubashimira abantu mwama muriko muradutera intege, abantu muri mva novuga gute muri nkoramutima. Shimire abantu bagize subscribe, shimire abantu bagize like, abantu bagize partage, shimire cane novuga gute ndabakunda. Ndabakunda kandi cane abantu tugezeko n'abantu bashimishije. Ikiganiro giheruka narabonye ko mwakoze ibikora inka. Rero nkuko mwari mwabisavye muri benshi mwaciye inbox munsaba yuko nobagarukanira wa mutumire. Nukuri naragize effort ndarondera kubera ko nzokwama ndondera ibintu mwantumye. Nzogerageza bizokwanka muga nabikoze. Nabazaniye wa muntu yitwa Gicocoro. Abantu benshi mwaranyandikiye, abantu benshi mwarasavye, abantu benshi mwaramushimye. Umva nawe arankundira nkuko yari yabitwemereye ko azogaruka mu kiganiro kizokurikira akaza kutubwira yandi makuru. Rero turasuye kuguha ikaze Gicoco. Karibu kandi muri studio wacu muri Mike and Mind Media. Murakoze cyane Marilene. Nukuri natwe turabashimiye kubera ko iyo twakoranye ikiganiro hama kigakundwa n'abantu wenda gushika naho bagusaba yuko ukongera kudutumira twagaruka, natwe turabyishimira tumva yuko tutatakaje umwanya, tumva yuko ibyo twakoze by'ukuri byanyuze abantu benshi, byashimishije abantu benshi, ndetse byagize n'ico bibafasha mu buzima bwabo, ndetse barafise ico basigaranye. Rero nukuri nagarutse nubwo bitari byorosha, urabona ko wantumiye kenshi umwanya akagoma ungora, ariko nagarutse ubu nibaza ko noneho ino munsi ni kivumbi na yashe. Kivumbi na yashe kabisa uno munsi kabisa. Dufise byinshi byo kubaganirira, dufise kubaganirira ku vyo Gicocoro yahoze abayemwo, ku vyo yarasanzwe akora, ivyo yakunda. Uno munsi akaba yarahinduye, ntiyahinduye gose, peut-être kazobisubiramwo, mugabo nagomba ndabibutse. Nibaza ko benshi mumuzi vraiment. Benshi muramuzi, jewe ndamuzi nk'umukinyi wa filme. Ndamuzi nk'umukinyi wa filme mu Burundi, ari mu bantu bagwanye cane ku kintu ca filme. Ari navyo agiye atubwira parcours yiwe y'ubuzima bwa filme, hama atubwire n'ikindi gikorwa asigaye arimwo. Ico rero ni surprise ndayibabikiye. Abantu baza kubandanya bakurikira iki kiganiro mpaka kumpera muraza kuvyumva. Murakoze cyane Marlene. Nukuri murakoze kandi kongera kudutumira. Yego. Nukuri reka mbanze ndamutse abakunzi ba Mike and Mind Media. Nukuri Imana ibahezegere cyane. Naje ndabishimira ko bemeye kandi kunsaba ngaruke mu kiganiro. Urumva nibo bansabiye kandi ikiganiro nubwo wari wabinsabye, ariko kandi urumva ko wantumiye na pressure iriko y'abantu bakubwira ati nyabuna Gicocoro turamukeneye kandi mu kiganiro. Rero Imana ibahezegere cyane kandi naje reka kubashimira. Je nabonye ikiganiro cyarakunzwe. Yego cyane. Abantu nabonye bagikurikiranye ni benshi, amakomantere nabonye ni menshi. Yego. Vraiment Imana ibahezegere cyane. Muzohora uko abatagira sabone bayigire jeme, ndetse no kugipartager kubera ko kiya kiganiro twakoze sico wewe wenyene ukiravyo cukiha n'uwundi mugenzi wawe nawe agihugundi hama dufatane mu mugongo, maze kiya kiganiro burya ni impano ikomeye cyane. Impano ikomeye. Yego kijya vraiment nibaze ko wewe wakiravye cyagize ico kigusigira, kandi n'uzogiha nawe kizogira ico kimusigira. Imana ibahezagize. Gicoco, reka twinjire mu kiganiro nyezina. Abantu benshi navuze ko ndenda kuzi muri filme. Nakoreka dukoresha ijambo ireresi kuko filme si ururimi rwacu rw'ikirundi. Donc hariho benshi bagumye bambaza bambwira ati kya muntu tumuzi mu mareresi aya naya mbega yarahevye canke aracabandanya azosubiramwo canke. Ndashaka nawe kumenya rero yuko uko bimeze. Yego. Murakoze cyane kuri ico kibazo Marilene. Ndabizi burya umunsi dukorana ikiganiro geruka, nari ndabizi nti ibyo byose ko Gicocoro bamubonye mu kiganiro na Marilene, ndazi ko ntihazobura abantu babaza ati
komenga mwebwe dusanzwe tubazi muri sinema mwireresi ndundi kuko barazi yuko benshi uretse aba generation yoba yarutse ubu mugabo nko mu myaka wa nka za 2010 2011 baratuzi cyane mu byerekeye ireresi cyane yaba jewe yaba wewe ndabizi ko n'amareresi menshi bazi nuko gusa kiyagiye imbuga ngurukana bimenyi zitari bwabe Evoni ntizari bwatera imbere wenda hariho abantu benshi ntibari bwashobore kuza barazikoresha cane sino zari zisanzwe zihari urumva urumva abantu benshi ntibari bwadijuke ngo bamenye ngo amafilme yacu turashobora kuza amareresi yacu turashobora kuza turayashira kuri YouTube ndibuka ko twadandaza amasede yego reka kunyibutsa ofete ndaraba ubu nukuri novuga gute abantu bari muri monde y'ireresi bari mu gihe cyo gukina amareresi mu Burundi nukuri baze bashimira Imana kuko ubu bariko babikora neza cyane bariko bamenyekana cyane kurusha twebwe yitwa ko twaciye inzira twatanguye kuko twatanguye mu gihe imbuga ngurukana bimenyi zitaratanga gutera imbere kege ntuzi ko nta WhatsApp twakoresha twebwe twakoresha za telefone zo butushe amatekino y'ubutushe ata WhatsApp rero ico kibazo warumbagije mbega ireresi ko mu Burundi bakuzi mu ireresi ino naho naragiye mu bindi ariko umbaza ati mbega ireresi zobandanya mbe bimeze gute nkuko bimeze ireresi mu bihugu by'amahanga urazi ko ntago kinwa za reresi nka ziya tumenyereye umva ni ireresi zitegeza kuba ziri ku rwego sivyo kandi birasaba ko uca mu ishuri ukiga cinematography ukayiga neza urantahura ndibuka ko hari umunsi nigeze kugutelefona ndakubwira ko hari ahantu naciye nsanga bakora kina urabona abazungu bakora kina n'ivyuma bafise nukuri byara numva nararavye ivyuma bakora koresha ndaraba amaksio ukuntu bakora kina mbona binsubije muri mood mbona ntangwe numva nyene kandi sinema ndayikumbuye muganca ndabona ibyo twakina ari iwacu nyene ukacuraba nibyo nabonye bakoresha nace mbona ko byiza noja mu ishuri nkiga hakora ibintu giprofessionnel urumva nkakina ibintu nyene professionnel rero nukuri sino kubesha sinahevye oya burya nasanze umwuga biragoye kuweheba bavuga ngiya kari ntigata kandi ikindi naco urabizi jewe ko nukuri sino kwibeshera ndi mu bantu ba mbere nkuko babivuze mu Burundi batanguje ikintu ca cinema cireresi mu Burundi uri kuraba ndibuka Ngabo Leonce urazi ko Ngabo Leonce tumuzi mu ireresi muri cinema urazi ko twakorana Pasi Etward du Centre bajya ba Olivier Turive ba Jeff Batuguru Richard Tuguru Wiri Sanyor ntuzenya umugani group Fabrice ari mu Bwongereza Olivier ari mu Bufaransa Jeff ari muri Amerika bajya bo ba Pasi bose bari hanze ba Jamari ndiho abo bose banze nibo tuje twakorana bajya nabo urumva bazwi nyine muri film mu ireresi rero kura ko babona ko bose bamaze kuja hanze twese urabona twaragiye hanze urazi ko wewe twarakoranye ba Adolphe ntibasharira aba Diomede urumva ba Samantha musanze kandi abo bose n'abantu bazwi muri cinema bakozwe cyane banubahwa aba bariko barakina ubu byiriko ko baramenyekana barakwiye kudushimira natwebwe turabacira inzira bazwi urabona barazwi ubu ariko hariho abatanguye nukuri ariko kandi je ndabashimira cyane abakora bari muri cinema bakina amareresi ubu mu Burundi bariko baragerageza nyene kiye gisata kugihagaramo neza no kugiteza imbere kukiduza nabo barakora ndabakurikirana cyane nabonye na academy ya cinema bigisha yo gukina umunsi nzosubira i Burundi
nukuri numumengo amakrebe yose ubu ahari ya filime numenga nzoyatemberera ndanabashigikira ndabafate no mu ya mugongo cane birakwiye kuko nubumenga no bashigikira kubera ko ndazi imvune iri Irimwo. mwaki ya gikorwa ariko kandi imvune irimwo n'umusaruro ntibingana Cane. ndabizi ko abakina amareresi mu Burundi bompinyuza ariko rero umutahe bakoresha burya ntabwo bawugaruka ndavyumva ariko rero mba mbona umenga ubu biratuma Ubu kuko biratuma. ubu barashobora no gushira kuri YouTube Ego. abagize imana zikabamonetize Ego. bakaronka na dukeya Ego cane. erega twebwe twaragenda ugasanga mwakotije kugira ngo filime isohoke ukaca usanga umva ukagenda n'amaguru ugiye muri tournage erega uno munsi bararonka n'akadeplacement Ya. twe twaririrwa kuri terrain ata nico wariye Ego. kubera juste gukunda donc Ireresi. ireresi gusa Mm. ukavuga ati jewe uko vyogenda kose ntegerezwa ukagira ko ukanatanga n'amafaranga uno Nibaza munsi ko vre ico murabona bakizi. yuko abayirimwo n'abantu sha bararonka dukeya nyene dushobora kuza ofete nkurikirana murambaza ndafise urazi ko dufise abagenzi basigaye mu Burundi bakina Jean Bedel muri Bedel wamuzi Yego, ndamuzi. muri Timiza Fashion Christian ba Richard Tuguru Willy Sanyol ba Samanda ni nabantu ba Liva nabantu nyene bari muri monde ya filme mu Burundi je turakunda kuganira barambwira nti ubu byopfuma ati ubu byopfuma atahubwo Cane. yaba byari bikunda mwari kuzana imitahe ahubwo tukongera tukakora Ego, ubu duhama- rero no Oya. kuko ubu YouTube ubu ziya film urabona barazishira baragira amaseri tukaziraba kuri YouTube ugasanga wenda YouTube ariho utuntu umva irabahemba Ego. nubwo atari cyane nukuri ico jewe nubu nemeza ndibaza ko abakina amareresi mu Burundi ico kintu baraza kuvuga muri commentaire Baguhinyuze. bampinyuze ico nemeza nubu ndemeza ko umutahe Uburyo babakoresheje bakoresheje uburyo bakoresha batabugarutse. kugira bakine ajya amareresi batayagaruza yose oya kuyagaruza biragoye Ego, mugabo ico ndavyemeza. nibaza ico numva coco gihari nuko uno munsi kameme wa mukinyi araronka deplacement Ego. ico naco ni ikintu gikomeye cane Ego. kameme wa mukinyi araronka barafungura aronka ico gufungura kuko burya kwirirwa kuri terre utanafungura Utanafungura. erega twebwe vyatubayeko Eh. byaratubaho ugasanga ufise tournage iza kubera muri rohero ukaba oblige yo kugenda n'amaguru ugashika ntiyashu n'ishakoshi mu mugongo n'isakoshi mu mugongo ndibuka ko twatekera amabeyi Eya, amasashi uno- y'amabeyi voilà. Ero. uno musi rero kuba bashobora no kuronka ivyo ni ikintu gikomeye cane Ego. kandi uno musi hari abo numva bagenda no gukina ugasanga barabahaye na makeya ya deplacement makeya. ni ukuri Ego. twongera duhamagarira n'abantu bafise imitahe bize ico Kwemvesisa gisata mu ico gisata gisata kirashoboye c'amareresi. ni ukuri Ego. nta muntu yokina ireresi atabikunda atari pasiyo yiwe aca heba acaheba kuko nta mafaranga arimwo yego mugabo uno musi nibabandanya babizera je murambona hari ababizera vraiment nka Fanny Ravine abantu benshi baramwizera akaronka ayo mapublicité iki natwe naho mu nyuma twagiye tubironka ndibuka nko muri za 2012 2013 aho twarashobora kuronka muri amapublicité ya Brarudi twarashobora kuronka Leo ndabibuka twarashobora kuronka amapublicité aho dushobora kugenda gukinira ku materrain nico cadukura nico cadufasha voilà Yego. rero dusaba abantu bafise imitahe abantu bafise ama entreprise akomakomeye bizera ico gisata bagihereza amapublicité bagihereza ibiraka barashoboye waruzi Marlene burya igisata c'amareresi abantu benshi wenda hariho abantu benshi bataraciyumvamwo batanagiha n'agaciro nk'umwuga ushobora gukiza umuntu kandi nk'ikintu ni nk'akaranga gashobora kumenyekanisha igihugu cacu mu mahanga cane gose urantahura kiri no mu bisata gishobora gutanga gitanga image nziza ku gihugu kuko je ndibuka ko kera oparava twakunda kuraba amareresi y'abanigeria y'icongereza n'abatanzania hatanguye amareresi yo muri Nigeria ndavyibuka twarayakunda urabona ko yaba mu congereza ugasanga nta congereza tuzi mugabo wicaye muri sale ya cinema uri kuraraba amareresi y'icongereza twe twaraba gusa ajya action urabona nubwo icongereza utabucumva urabona ibiko biraba film ugasanga wayitahuye mu nyuma abatanzania
baca nabo bazana urazi ansa bakigozi ba Oprah tuca dukunda amareresi y'amatanzania koko yo ari mu Giswahili basi tugerageza kucumva bukebuke uranahu buje Tanzania icemenyekana cyane kubera amareresi sinzi kuntahu burya harageza nkunda Tanzania cyane kubera gusa amareresi yaho nibyo byatumye nanje numva nyine ndabikunze nubwo jewe natangwe kubikunda nkiri muto kuko narakina y'amateatre yo kwishuri babona ko twagira amafete scolaire twakina amateatre niyo batangurira ndabikunda mugabo ntazi ko ibyo bintu bishobora kuvamwo umwuga bishobora gutunga umuntu rero amareresi ntabwo kuza ndaraba rero y'amafilme yo mu Nigeria abatanzania ndabikunda cyane none nace ndabyinjiramwo nkubikunda utavuga ngo ngomba ndabyaza umusaruro ahubwo mengo nanje mbona nokina oya none gashayi muri rya myaka wari kwiyumvira kuyibyaza umusaruro gute biciye he nuvuga ngo wabijamo kubera ko wumva gusa ukunda rero urabona ko no mu Rwanda uri kuraraba amareresi yaho nayo yaratumye nawe nyine umenga u Rwanda rumenyekana kuri ico gisata nayo yarigeze rega kuba yarafasha akarere hajya iwacu ngira ko nshimira abantu vraiment bari muri cinema indundi nukuri mwarakoze igikorwa novuga gute ibikorwa bikora inka uretse ko twe twarakoze vraiment jewe ndibuka yuko kugira ngo dukureho cinema donc ayo mareresi y'abanyarwanda nzi neza yuko yaba abakera canke abubu mwashizemwo uruhara rukomeye cyane ifilme novuga gute isinema nyarwanda isinema y'abatanzania yari yaramaze kwigarurira uburundi ariko uno munsi uravye ukuntu abantu bakunda cinema ndundi ndibuka neza yuko twahora tugenda kuri black and white basha tujanyise tuzijaniye mu ntoki umuntu ubonye hajya kuri black and white ukagenda ukamuga ati uragenda uraba aka filme n'ukuri kameze neza ireresi duheruka kuyikora urumva ukamusomesha bavyita ngo gusomesha ukamusomesha kugira ngo ashobore kutahana iyo CD agende kuyiraba tukavayo tudandaje nki CD nkazinga nka 200 urumva tukaja muri ville tukavuga ati baje abantu bahora batembereza ajya amasede y'abantu nze y'abanyarwanda ifako tugerageza bajya bose bakavaho natwe tugasigara twe tudandaza iwacu basha nukuri ndakura ishapo ku bantu bose bagize ico bakora kandi no musi nibaza yuko umurundi aho yoba ari hose aravuga ati okay ndi fier y'amafilme yacu uko byo bimeze kose kuko ibintu bitangura bukebuke ntituragera ku rwego basi tuvuga ati ngo rugwego nyene ni gwa rundi twifuza mugabe ibintu bigenda bukebuke rero nukuri ndabashimira gato karakura Marlene ugize ucinyibutsa uvuze ukuntu twara dutwara ama CD hariya kuri Black and White hariya kuri Saga Plage ugasanga tukuma urabona ijya traje urabona ajya ama beach yose urabona ko ari muri weekend abantu babagiye koga babagiye kujya umuyaga ugasanga famille bicaye yajya ku meza baje kwifatira intunzenya ubuzima turiko tubereka CD urabona nibutse urabona kuri Bata hariho abantu badandaza amasede kuri Bata cubona nyene kwikorose kuri Bata Avenue de la Mission wasanga amasede yandagaye hajya ku meza amasede ndibuka ko hari umuhungu yari yagize we yarangura amasede ajya mu Rwanda urubu akacaza akayamultiplier umva yarangura CD imwe akaca yamultiplier tukaza tugu ndibuka ko niwe nakunda twasohoye ireresi niwe nacengena nkarondera amubwira ati dufise ireresi nshasha woitugurira kugira ngo ntitwewe ntuyipataje tuce dose tuyisohore ca tuyiguha wewe ati uri widandaza ndibuka sha Marlene kandi we ndibuka iyo reresi twarayikinanye ireresi yitwa Humura yego urayibuka Humura ndayibuka yari partie 1 na partie 2 yari yaradutwaye niburi amafaranga urabona y'amakopitization nakujya kuntu twakina n'abantu bakuze bafisa akazi bakotiza ego nuko nongere nshimire umupapa yitwa Jimmy Breze yakora muri Ecobank yaradushikira cyane ngira yo baraduhaye nko mu miliyoni bimwe ni kandi cyo yari amafaranga menshi cyane miliyoni yari amahera menshi kuko iyo filme ndibaza yaradutwaye ha apepre nk'imiliyoni nka 2.5 kugira ihere ariko n'ubu mbona ndavyibuka n'ukuri ndiko ndaraba ukuntu abubu nyene umenga babivyaza umusaruro muke ariko ico gihe iyumvire ireresi yadutwaye hafi miliyoni 2.5
ngiye kumubaza ngo ayicurangure ndamucira miliyoni 5 arambwira ati rero ndakubwira inkuru ati jewe ndayibagurira 50,000 nukuri bantu b'Imana mwumve ndazi ko aha hariho abakinyi b'amareresi bakurikirana kino kiganiro iyumvira ukuntu twakoresheje miliyoni 2,500 ngiye kuyigurisha reresi kuko nije nari president wa razi ko club yacu yitwa Chirore Group bakaduha 50,000 francs mu gihe reresi twayikoresheje miliyoni hafi 2,500 ibyo bintu birambabaza baca acarambwira ngo jewe ngo urabona ngo inungo hakundwa ngo ireresi zo mu Rwanda ngo nizo banshorera gusa ngo z'abarundi ngo bavuga ngo ntimuzi gukina ngo urumva ngo my image ngo ntasa neza ngo genda ngo wigurishe mu Rwanda basi ngo mu Rwanda nabo bakunda abarundi ngo genda wigurishe mu Rwanda ndibuka ko naciye ngenda mu Rwanda arico kinjanye ntwara amasede kwiranguza mu Rwanda banyorienta ahantu bitwa ngo kwa Rubangura yego hari ahantu hameze nka kujya kuri bata urano muri ville kuri bata naho nyine ari ahantu hadandazwa gusa amasinema urumva bo babifashe nk'akazi ku buryo barangura sire bigisoka bakaca bayirangura akaca y'imiti priya akaca yidandariza bo bari bafise droit d'auteur ku buryo atawundi muntu yayiranguye ntawundi muntu yakopya hewe ndagenda muri mezo ya mbere ndayibereka ndabyibuka mu Rwanda barayiraba nibayiraba yose ngo bayimara mugabo bararaba image bakaraba amaxio bakaraba abakinyi bakaraba hama ndibuka ko bobo wa mbere yampaye 150 by'amanyarwanda urumva mu marundi cyo gihe byari nk'amajana 3 cyo gihe yari amajana 3 yego y'amarundi ndabya naco myitike uranaura rero tuyumvira ukuruzogi hama nja nukundi uwundi wanyihera 7 njanja muri mezo ya gatatu ariyo yanyura avuga ati aha rero byanse ndayimuha ariko no mu Burundi nzoce basingenda nujya basenkani basi ayame basi tubwire ati nta kundi tugurisha izina gusa kandi aho twe twasigara turyohewe tuza ati president yagiye kugurisha yashoye kabisa urumva twarashoye uwa kabiri ngira Imana 200,000 uwa gatatu aca 200,200 mugabo aca nyoburija ngo ntihagire undi muntu ngo ndayibonye kundi muntu ngo tuca twandikiranira burya ndayemuha mbona ndiroso itike rinsubiza inyuma nyine ico gihe ndivyo ko muri ndavuga ati nazanyaya ariko nubundi filme ya kabiri ikurikira ntizokunda twongere dukotize muganda ndavuga nti basi imenyekane basi nta kundi rero nukuri nshimire cyane nkuko Marlene yabashimiye abakinyi birerese mu Burundi mukomerezaho mugire courage kuko gato karakura kuko uravye ukuntu twatanguye nubasa aho bigeze urabona ko ariho evolution idasanzwe ahubwo rero ugize icyo unyibutsa hariho umukinyi witwa Riva niwe rimwe duhora tuvugana twaravuga ati reka ati cinema ati rerese uno munsi igeze ku rundi rwego kubera ko uno munsi image zirabona neza aturibuka twege badukamera urutwe ugasanga rungana nk'uko urumva ugasanga bagiye kukwira kwa ati none gasho umuntu ni jewe canke n'undi muntu bashizeho rero nukureka ndabwire ibintu biriko bigenda neza malgré yababaca inguvu aberekana yuko filme ndunda atari navuga ngo cinema ndunda atakigenda atahwirashika nukuri twebwe twayibayemo twe twakinye muri twabaye muri ivyo bintu turazi ko hari urundi rwego igeze ko kandi rushimishije oya runini kuko je muhanda ziraba izo basohora ubu ndibuka wibuke Marlene hariho ireresi twakinye yitwa à travers les miroirs ivyirori vy'iradiyo no kuri YouTube yo ndibuka ko hariho umwe navuga yitwa Fabrice aba mu Bwongereza aheruka kunyandikira ncamona arampartage linki ndabye ncambona ngo à travers les miroirs ivyirori vy'iradiyo ni general acteur principal ico gihe ndabibatuye murabe uwitwa Fabrice Iranzi filme yitwa à travers les miroirs ivyirori vy'irabiro barabe image nkeneye gusa ndabarungitse kuraba image nta mavyuzi nkeneye nta mavyuzi dukeneye ahubwo nshaka barabe gusa image y'ico gihe murabe image y'ico gihe ukuntu yasa
ndavyibuka ico gihe kandi abo rero bari wasanga- abantu bakomeye ico gihe bari Hari abantu dukaze. bakomeye n'ubu baracanakomeye ndavyibuka ko ico ndakubwiye gihe twakoresha uruntu nzenye urukamera runini aba ruvyimbye ubona yuko ari runini pe ariko image yarirabura ukabona umenga ni mwijima ukamenga none mwahikinye mwijoro ariko umurango ariko sha uribuka lancement officiel hano twayikoreye lancement officiel yo kuyerekana burya twamye twiyemera oya umuntu yaragerageza kiyemera ubu uyene nabo bagerageza mugabo vraiment twebwe muravye ico gihe iyo myaka urabona hotel stade hotel kunahangwa ndavyibutse ya stade hotel lancement officiel ijya stade hotel yari Kinshasa barafise salle iri VIP hejuru muri etage ya nyuma iri VIP niyo twaragiye turasaba financement yabo ati mudushigikire muduterere nibo atawundi muntu arahakorera ntuzenya inama kuko ni nk'ahantu bashobora mumenga gukorera amanama y'abategetsi niho twakoreye lancement officiel ndavyibuka ko twari twatumiye n'umuambasaderi wa Amerika twari twatumiye umushikiranganje wa Jeunesse Sport twari twatumiye Ngabo Leonce twari twatumiye abategetsi batandukanye na ambassadeur w'Ubufaransa mu Burundi uretse gusa ko ico gihe bo ntibaje batumye babakozi bakora mu ntumwa ariko Ngabo Leonce we niho yarafashe n'ijambo turayerekana iyo filme yo reresi bavuga ati mukomereze ngaho nukuri bimeze neza kuko urazi ko Ngabo Leonce ari mu batanguje reretse mu Burundi cyane kandi n'ubu aragerageza kubafata mu mugongo urabona abayashitse mu baransima officiel abayashitseho turamukunda cyane turamwemera akora ibikorinka turamwemera cyane niyirambire kandi agume vraiment ku rugamba kuko ari mu bantu nukuri bagwanye kucerekeye sinema ego vraiment Rujya Ngabo Leonce yaradushigikiye yaradutera intege tinukuri ukuraje mu mwameriyore umva bigenda uko ndibuka ko yadutumiye reka nkubwire no mubiri wiwe burya umuntu ashobora kutaguha uburyo mugabo akakwereka neza ico wokora kugira ngo bwa buryo uzoburonke ico rero ni ikintu gikomeye cyane abantu bakunda kwirengagiza hariho abantu benshi bumvise ngo ujya muntu ngo bimeze ukunga afise ashobora kugufasha muri aca yumva uburyo ariko ujya muntu ashobora kutaguha uburyo mugabo akaguha ivyiyumviro bizoshika uronka bwa buryo wifuza naco vraiment ico yaragikoze ku bantu benshi arabatera intege ego vraiment yaragwanye kandi nubakikaragwana n'abantu byitwa ko batabizi Ngabo Leonce vraiment bamwiture n'umwana mwiza azobakira vraiment abereke mugabo je nongere nsaba ikintu nibaza ko abagiye barakorera muri reresi ndundi bari bararonse amaformation amwe hirya no hino nukuri nubwo hari abari hanze benshi kandi nibaza ko benshi bari hanze bari mu mahanga kurondera ubuzima musubire mukorane mugende mutange ubumenyi burya buba bukomeye formation zirakenewe ku bantu bari mu reresi ndundi ndibuka ko ico kintu zirakenewe vraiment Jeff ari muri Amerika twaravuganye urazi ko twakoranye mu by'ireresi Fabrice Ranz ari mu Bwongereza Iturive Media Olivier Iturive ari mu Bufaransa natwe turi ngaha mu Budagi hari n'abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye Belgique urazi ko bari muri Belgique ndibuka ko twigeze kuvugana ujya Jeff muri Amerika aravuga nti gicocoro nukuri twese tuzovugana uraba ukuntu twohurira nko mu Burundi dukore inama wenda n'abandi bakinyi b'ireresi mu Burundi bagezweho kuko urumva ntitwobagira bose bagezweho baserukira abandi turaba ukuntu igisata c'ireresi mu Burundi tugifata mu minwe hama tugikomeze dutume turondera n'abigisha batanga amaformation kandi byose birashoboka ariko wibuka ko ari amaformation twaza dukora ndibuka amaformation menshi twakore muri FEB ico gihe yitwa CCF Centre Culturel Français yego bakadukora amaformation ndafise ama certificat menshi je naronse y'amaformation ya cinema ndavyibuka higanwa hari n'agakuru metrage twakinye kitwa Welcome Home Welcome Home kagiye hanze kagiye hanze mu ma competition kararonka ama prix urumva ibyo byose mu bisanzwe twarakoze gusa bisaba ko tuza turameliora
duhe courage rero abari abakinyi b'ireresi mu Burundi Yego, nibaza ko ntibagume nabo muri bariko bimwe ahubwo baradukurikirana baguma ari benshi. biga barondera amaformation baguma barondera amaformation biga ico apana kintu- kuguma mwabijya nyene. hari igihe ubona wateye imbere ukabona ibintu biko bigenda neza ukaca wumva ko wahejeje. Nukuri mu bintu vy'ireresi nibaza ko ata muntu aheza ubandanya wiga ku munsi habaho ibintu vyinshi ugenda urahindura kandi vraiment nabo barabikora kuko nibaza ko umwe wese agiye araraba aho yatanguriye uno munsi ageze ahandi hantu. Urumva umuntu aguma yiga nkuko natwe hariho abo twigiyeko hariho abantu batanguye imbere yacu mu myaka ya 90 na kangahe mu myaka iri imbere cane uno munsi nabo twama twubaha cyane nkuko nabo bangabo Leonce twariko turabavuga nabo hariho abandi ahubwo banakinye uno munsi batobona ibikorwa vyabo burya nta n'ikintu kibabaza nko kuba warakoze igikorwa uno munsi ntushobora no kuronka ingene ushobora gucereka umuntu atigendura abuko. Wibuke Marlene nabajya abakinyi baninde burya nabo nyene hajya ibintu batwigishije rero ni nabo bakinyi twavutse turabaninde twarayumva tukongera twayiraba kuri televiziyo abatari bafite televiziyo nabo barayumviriza ku radio yo ninde twarayikunda burya nayo iri burya nabo nyene twabashimire cyane bari mu bantu badufashije gukunda ikintu c'ireresi cyane gose. Rero nukuri nivyo nkubwira ati umuntu abandanya yiga nkuko dufise abo twigiyeko n'abandi nabo nyene bagira abo bigiyeko twongera tunashimira vraiment jewe kubera ukuntu nakuze ndi muri ico gisata cane numva sinzi nyene nama mvuga ati indoto zanje ntizirashobora gushikwako ariko igihe kimwe nizera nyene ko kizoshika kuko ni ibintu nakuze nkunda numva nyene ko ndi muri vyo. Hari ikindi kintu rero Marlene nabonye muri ireresi urabona nka Ngabo Leonce ari ireresi yakinye igihe yitwa Gito yitwa Segito kumenga ni Segito nimba ari Gito Lenga yari ireresi professionnel burya amareresi aratandukanye hariho amareresi nyene atari nyene professionnel ari amareresi bayita ngo amareresi mugano ni muntu uze ni mu gifaransa abari commercial donc yo kudandaza nyene ngaho bo hanini twibukane amareresi wakina kandi benshi bakina na amareresi nubwo atabakoze mu buryo bwa kijambere ariko aba afise impanuro ariko ashaka gutanga ku banyagihugu bari ngaho bibigisha sinzi kunahura ubuzima donc ireresi y'ubuzima tubayemo. Rero ndiko turavugana nabo bagenzi nyene twakinana bari mu bihugu bitandukanye twaravuze nti bugira ireresi iridandaza sero n'ukuntu ikozwe ireresi irasaba umutahe cyane kuko nk'ubu jewe mvuze ngo wambaje ati mbega uzobisubiramo jewe ireresi sinahevye kuko urumva jewe muvyo nakina ntago nakina bya bintu byo kwiryohera gusa ntago nakina bya bintu byo kugira ngo mbe umustar urantahura nakina ireresi ihanura ireresi yakaranga yerekana karanga k'igihugu uko umuntu yobaho mu buzima bwiwe bikamufasha ireresi hanura urantahura. Ubu rero je muri gahunda ndafise gahunda yuko dukoranye nabo navuze nawe wenda zizoborimwe ndabizi ko kuri resi ndakuzi ko tuzoba turi kumwe tuzoshira umutahe hamwe ndabizi ko dufashe tugashaka nk'ibihumbi 50 vy'amayero ibihumbi 50 vy'amayero par exemple ndibaza mu marundi arimwo imiliyoni nyinshi sivyo cyane wibaza yuko tutotumira abateri principal bakomeye tukeneye canke abarealizateri bakomeye n'aba producteur bakomeye mu isi canke ahantu runaka twipfuza bakadukorera ireresi tugakina ndundi apana ngo mu gifaransa canke mu congereza mu kirundi mugabo ifilme canke ireresi professionnelle wibaza yuko itogira umuvuduko wo kunda ahubwo kumbere mwireresi birasaba umutahe kumbe mwireresi ishike kure birasaba n'ubuhinga
ego urashobora kuba ufise umutahe muga mukakina ireresi zitari professionnel bivanye nuko mwakoresheje bivanye n'abantu ze realisation ni ikintu gikomeye realisation bivanye na equipe technique ufise image ibintu byinshi bisabwa na jeu d'acteur ibyo byose birasabwa rero uravye ko twakunda kugira ama casting n'ubu hoba ama casting je nari maze kuja ama casting menshi uretse ko ta casting nimwe nananigwa nawe wenda kuzi ko mu bakobwa ba mbere mu Burundi twari dufise bakina neza wewe nibaza ko wari ufata ikibanza ca mbere uretse ubu wenda kubera kudahari ariko n'ubu yabari mu Burundi n'ubu yabari mu Burundi n'ubu ndemeza yuko wewe atamuntu abakuja hejuru ego so reka rero twinjire mu kiganiro novuga ko ari igice ca kabiri c'ikiganiro jewe ndakuzi nk'umukinyi wa filme ariko mperuka kukubona usigaye mu managinga groupe iririmba donc ni yitwa Dushime Music Group ikaba iririmba indirimbo za gospel. Pourquoi gospel non pas profane? Ndakeneye kumenya intambamyo wagiye urahura nazo mu kubitangura canke no musa aho bigeze, kuko iyo ndiko ndaraba iyo groupe mbona ari groupe vraiment isigaye novuga gute isigaye itwara idarapo mu Burundi, irakundwa, ni groupe igezweho, ni groupe baririmba nyene za ndirimbo za gospel nyene za kanovera. Nizera yuko n'abandi bari barahevye gospel bubagiye kugaruka kubera mwebwe, kuko vraiment je de ma part narazikunze, ni nayo mpamvu navuze ati non ntegeza ko gutumira ukaza. Ndashaka utubwire. Murakoze cyane Marlene kuri ico kibazo. Mbo nivyo wewe unzi muri reresi ndundi tuzinanye cyane mu Burundi, turazinanye cyane kuva kera. Mbo umbajiye ati mbega umaze imisi umbona cyane cyane ubibona ku maposte wenda naba bivuga ku marezo sociaux ko Gicochoro ubu yari manager wa Dushime Music Group. Ndabizi ko wantelefone kenshi umbaza ati uko indirimbo isohoze ati no munsi vraiment ati respect indirimbo vraiment ni all top ndabizi ko ico ni wari kwa kukimbaza kuko warantelefone kenshi umbaza ati Dushime Music Group kweli ati groupe kweli ikandikisha amateka indirimbo zayo ndazikunda ati nukuri ziranduhura ni indirimbo vraiment zinsubizamo umwuka zinsubizamo nyene agakiza ati vraiment courage. Ndabyibuka ko wari wansabye n'ikiganiro nyene kugira ngo mbaze kubyerekeye Dushime Music Group reka renda kwishure niko kanya rero turose. Mbo muri make Dushime Music Group kugira ngo ndinde ngira umugwi Dushime nuko icambere kimwe nsanzwe nanje nkunda gospel, nsanzwe ndi umuririmbyi antahura, nsanzwe nanje ndirimba muri korale mu Burundi nubwo naba ndi mwireresi ariko nari umuririmbyi. Ni nayo mpamvu wasanga mwireresi kenshi nandika zaba ari ireresi zijanye n'ibintu by'impanuro, ibintu by'imibano kubera ko urumva nk'umuntu yamenyaga kiza nk'umukristo ntaja mwaziya zindi reresi zindi tumenyereye usanga umengo bacatse harimo ibintu atari byiza ku buryo n'umwana bashaka kuvuga ati abana ntibazirabe batarakwiza imyaka. Rero kuko nsanzwe nkunda igisata cyo kuririmba, ndakunda kuririmba, ndakunda gospel, umva ni bindi mu maraso nkuko ni reresi indi mu maraso. Burya ari ibintu umuntu avukana atiga usanga ari ndemanwa, kuko je natanga kuririmba kera nkiri umwana muto niga mu wa kabiri primaire. Urumva nja mu ikorale y'abana ndakura ndaja mu ikorale y'abakuze, maze gukura maze kuririmba rero ndakunda ibintu byo kuririmba. Rero kubera ko Imana ibujya nkuko mu kiganiro cyahera twavuga nti umuntu arasenga Imana ati Mana ukazonshikana ahantu, Mana nkazoronka uburyo, Mana nzogukorera, nzogushimira. Rero nibyo tuba tuko turashitsa ibyo twasezeranye. Kuko wumva jewe nabona mu Burundi korale nabandimwo ugasanga hageze gusohora indirimbo
tugira amakotizasiyo ugasanga indirimbo tusohora nk'indirimbo mu mwaka hajya mwagira amakotizasiyo nka kujya ko mwirerese none ega mu Burundi ibintu byose ni kotizasiyo ibintu byose ni kotizasiyo kubera ko nta buryo urumva ugasanga abarimvyi mwese muri abanyeshuri urantahura ntaho mwokura kandi mu Burundi urabona n'ababosi canke byitwa ko bafise uburyo amakampani ntago yemera kwemvesisa muri ico gisata kuko bobo baje n'abadandaza bakenera ahantu bashiramo umutahe bunguka urantahura niyo mpamvu rero iby'indirimbo benshi ntibemera kwemvesisamwo umutahe kuko urumva bo bakeneye kudandaza mugabo jewe nk'umuntu namenye Imana nk'umuntu kandi akunda kuririmba maze guhezagirwa nkashika muri iki gihugu c'amahanga hama Imana ikazimpezagiza uburyo bukenya bwotuma nanje mfasha abandi niho hantu urabona ko ntatindiganye ico kintu cyambere niyumviriye ubanza kwemvesamo apana kudandaza ndabizi ko gukorera Imana nta ruhombo birimwo oya nta ruhombo pe umuntu wese avyumve burya amafaranga usize mu kikorwa c'Imana n'ubutunzi wibikiye mu ijuru ntagara amafaranga uzohabwa ngaha ariko Imana ari ukuntu iyagushumbusha mbice mu zindi nzira abantu benshi rero batabizi ntibabimenya ko Imana yabahezagiye kuko nk'akarorero urabona Dushime Music Group irantwara uburyo bwinshi pe kuko muri studio kuko urumva nk'umuntu uri hanze nyene kuri ico nyene ni gute ushobora gukoordona ivyo bikorwa uri ngaha muri ano mahanga abo bantu mutari kumwe ahubwo wari no kumbaza ati none bajya mwamenyanye mbe mwari muzinanye mbega oya ico nari guhamba ndakishika ko ntugira ikibazo okay gituma ukuntu ndabikordona biroroshe urabona ko ubu nyene ubuhinga bwaroroshe bwaroroheje ibintu burya uzoraba uyu nta muntu agikumbura uwundi sinzi ko maze kubibona nta muntu agikumbura uwundi kubera ubuhinga urumva turavugana ku telefone ushaka urashaka na video kuri Google Meeting kuri hehe ugasanga abo bantu muravugana nk'abantu mwicaranye kandi ari muri Amerika ari muri Canada muri Australia burya nabo nyene bajya baririmbye muri Dushime ndabakordona online dukorera online cyane ukiri ngaho nyene urumva ko ushobora kugira izo nama zose kuri telefone be warusa donc iyo chorale yari sanzwe ihari abantu kuza nga ni groupe sorry chorale niyo mwishengero okay iyo groupe yari sanzwe ihari imbere yuko uza mu mahanga canke yagiye kuvuka waramaze kuhagera okay nibyo nako ndakubwira jewe navuye mu Burundi ndi muri chorale nari nsanzwe nzi ukuntu chorale zikora ngezino ndavuga nti hamwe no kodo na chorale yo mwishengero hariho revo batoshikako bivanye nuko nifuza kubera ko igisata cyo kuririmba naco kirasaba ama evolution nkakujya kwa cinema twavuze kirerezi ntibisaba ko mugumirirwa hahandi kuri ya niveau nyene muriko birasaba kuduga amaeshero amanivo niyo mpamvu uzosanga nino mu bihugu by'abazungu ntuze gospel canke kuririmba ko musique bayigisha ugasanga umuntu araja mu gisata ca musique akiga kuririmba bakabyiga muga iwacu muri Afrika umuntu urabona mu Burundi ndabizi ko hariho ama école yigisha musique hari amashuri yigisha musique mu Burundi muga bivanye nuko abazimvye kuko nabo bakoresha ama materiel urumva bararuwa ahantu amasare babigishirizamo nibiki mugabo uzosanga ari abantu bake bagenda kwiga musique usanga y'ama église yacu y'amakorali iwacu baza kurimba muri korali ugasanga amajwi nta ijwi nta birenze mugakura gusa kunda nyene yumva afise umuhamagaro wo kuririmba akaza muri korali ukamwakira gusa rero ico nshimira gusa abadventiste burya la majorité y'abadventiste benshi bazi kuririmba benshi nubwo bataba barace mu ayo maekole do musique mugabo barafise impano yo kuririmba ahubwo ico babura ni giki kwa meliora iyo musique yabo usanga agumanya yandi nyene rero nibyo rero niyumvirira avuga ati basha managing korali yo mwishengero kujya kuntu usanga ivanze irimwe abazi kuririmba imwe abatazi kuririmba hariho irevu ari ahantu ntipfuza batoshika reka rero
jewe ntoranye nitoranyirize abantu mbona basi bagerageza gusoma paraporo y'abandi apana basi ngo babizi cyane bagerageza urantahura burya rero bajya bari ibyo muri dushime burya bajya bose bava mu makorali atandukanye nagiye ntora ariko sinisunze amakorali mbere wanashimye nisunze umuririmbyi asanzwe aririmba ku giti ciwe asanzwe nawe ari umuririmbyi ku giti ciwe asanzwe afise YouTube channel yiwe basanga nk'umuririmbyi yitwa Benita afise YouTube channel yiwe ugenda kwa Benita ukasanga indirimbo ziwe wagenda kwa Gisele ugasanga indirimbo wagenda kwa Manase indirimbo wagenda kwitwa Arsene wagenda kwita kuri bose rero uko kuntu nta nubwo twari tuzananye bamwe bajya tuzananye abaririmbyi bakawanashima ariko bagiye babampa umwe yampa uwundi ati hari n'uwundi azi kuririmba hari n'uwundi azi kuririmba hari n'uwundi azi kuririmba incaye ndamvuga ati reka nkorana n'abaririmbyi bazi kuririmba neza ndagira iyo groupe hama jewe rero ndabashigikira ndabafate mu mugongo kugira zijya mpano zabo basi babe nka echantion akararo k'abandi n'abandi bashobora kwigiraho ku buryo n'abagenyene bashobora kugenda gufasha abandi bakabafasha bakabigisha ati twokora uko umuririmbo uko byogenda burya ayi ntubone ko ujya hariho ibyo tutarashikako biri muri gahunda niho tukivuka natwe turaca abasanzwe badukurikirana ngira mwumvise Dushime Music Group uko ikora n'ingene yavutse so ndashaka kuvuga ku ndirimbo nshasha baheruka gusohora yo bimaze nka 2 semaines gutyo indirimbo yitwa Utashuhudia mu Giswahili mwiyumviriye gute ico cyumviro cyo kuva muri ca kirundi cy'iwacu mukaja mu Giswahili murakoze Utashuhudia ndanabibutsa yuko ari indirimbo iryoshe cyane je kubwanje narayiravye kandi imaze no kurabwa n'abantu benshi cyane abatarayiraba bagende bayirondere yitwa Utashuhudia ya Dushime Music Group ego urumva urabona ko mu Burundi ikirundi mu gisanzwe kivugwa mu Burundi gusa uretse gusa ko no mu Rwanda ikirundi bacumva n'indirimbo za Dushime Music Group mu Rwanda barazumviriza kandi barazikunda nkuko natwe twumviriza indirimbo zo mu Rwanda tukabyumva ata mu translator haciyemo canke ngo wewe reka kubitahura twaciye tuvuga nti rero murabona East Africa ubu East Africa bugi Giswahili cyo kiramera nk'ikidomina kandi baracigisha cyane no mu mashuri reka tuje no mu Giswahili turimbe mu Giswahili kugira ngo naba Tanzania baba Kenya baba Kongomani bavuga Igiswahili nyene nabo nyene babe bokumva ubwo butumwa turiko turatanga biciye mu ndirimbo ego niyo mpamvu rero ariko kandi uri kurabaza indirimbo urabona ko zifise sous-titrage y'icongereza dukoresha icongereza munsi kugira ngo kora ko icongereza babona ko au niveau mondial kiradomina cyane kugira ngo n'abandi batumva izo ndimi Kirundi n'Ikinyarwanda n'Igiswahili bayiboca basoma bakamenya ijambo bako amajambo ko avuga yego hari iyindi ndirimbo nayo ni yaririmbwe n'umukobwa yitwa Benita nibaza kandi indirimbo nayo imaze kurabwa cyane kandi inakundwa gose yitwa Igihe iyo ndirimbo uri kurayiraba ni indirimbo ntiwoyiha yuko yaririmbwe n'abadventiste kuko abadventiste barafise style yabo nyene bisangije yiri kurumviza indirimbo zabo yakanuvera kumwimerere ego mwisangije rero uri kuraraba iyo ya Benita ntiwohita uyihereza yuko ari umu adventiste iyo ndirimbo mwayumviriye gute canke Benita mbona asigaye yabaye umustar bikomeye cyane urabona ko hirya no hino ni wasigaye avuzwa gusa ndashaka kumenya ni gute mwageze kuri ico kintu cyo kuvuga okay reka dukure muri ya style imwe bamenyereye ahubwo tubajane mu yindi style kubera uko burya iyo uri kuraraba je narabishimye do mapana narabishimye kubera ko hariho abantu benshi usanga indirimbo batayitayeho kubera style baba bamenyereye nuvuga nk'ubu iyo muririmbye muri ya style imwe yonyene usanga iri kirarabwa cyane n'aba adventiste ariko ijya nibaza ko bose bahuriyemo bariyumvisemo
yego inyishu burya wamaze kuyiha mbo Benita nanje numushimira ijye ndirimbo yiwe igihe ni indirimbo vraiment yavugishije abantu benshi iraryoshe irimo n'amajambo meza cyane woyihimba uriko urayumviriza urumva ko akarimbo nyene gafise akanovera jana muri mudu nyene ukumva kabisa ko ari akarimbo nyene kumwimerere rero novuga gute muri Dushime Music Group uzokumviriza n'indirimbo yitwa Impano nayo nyene ntago ari style y'Inventisi y'aba Adventiste ngo y'Inventisi aho mvuze ko Adventiste bo baca banyumva ako nakantu k'akamaniye nakantu k'akamaniye rero turagerageza muri Dushime uzosanga tutaguma muri ya melody gusa y'Abadventiste tugerageza kugira ngo n'abandi kuko s'Abadventiste bonyine bakeneye kumva ubutumwa kandi nubwo burya indirimbo igituma tuyishira hanze ni kubera iki gituma tuyishira kuri YouTube ni kubera iki ni kugira ngo n'abandi bose bari mu ibihugu bitandukanye bayumvirize burya butumwa mwavuze bugire ico basigiye bomba sigirana akantu bahindure rero mu gihe wagumye wibona kuri ntunzenya melody imwe nibijya wavuze hari gihura n'umuntu avuga ati je melody y'Abadventiste sindayikunda yayumva akaca kuramo ntayumviriza numva ko wamajambo mwari mushaka yuko yumva nabakiyumviriza tugerageza rero kuvaria kuja mu mastile yose urantahura y'Abadventiste batubonemo kuko dusanzwe turi Abadventiste yaba n'abandi atari Abadventiste nabo nyine turabakeneye ko bazumviriza niyo mpamvu rero nka Benita ico nawe yaragikoreyeko nibaza yuko dusa n'abasozera ikiganiro cari kiryoshe kandi abenshi bakumvise hama twongere duhamagarire abantu gukurikirana izo ndirimbo za Dushime Music Group nukuri n'abantu baririmba neza cane batanga ubutumwa bwubaka bwubaka imitima y'abantu benshi cane kw'isi yose aho umurundi ariyumva aho uvuga icongereza nawo nyine urumva ko nabo nyene barabiyumvise nawo bariyumva barisanga mubandanye mubatera intege mubandanye mubashigikira muje kuri channel y'iyo group ubu niwe manager wayo muje kuri YouTube channel yabo mugire subscribe mugire like mupartage ubutumwa bushike kure ahashoboka yego murakoze nibaza katacoba wibagiye kubabwira ico no kongera ko ni hari abantu benshi banyandikira hari abantu benshi bibaza ko atawundi muntu yobashigikira ati mwe murafise umuntu abafashe mu mugongo hariho n'abandi babyitiranya bakibaza ko ari business ndiko ndakora aho kujya kuntu kuko biratwara uburyo bwinshi urabona ko barambara neza nibaza ko ako kantu wakibagiye ukavuga kandi oya vraiment oya kabisa nibaza uza kugenda wese kuraba araza kugira icyo avuze n'abantu vraiment baba babyiteguriye kandi ntanabibutsa yuko muze kuraba antuka bariko baragerageza gukora ya mantuzenya ya gospel ya live nyene ku buryo bwo kubona nyene ko bari ari ibintu rero ariho benshi rero bibaza ko ari business bakavuga ati none umuntu yumvira gute kwemvesisa ufata amafaranga y'imiliyoni nka 5 ukaziha abantu indirimbo gospel zikuvuga ngo barazidandaza oya uraza abantu benshi bafise business mu mutwe abantu benshi baramaze kuba badandaza ariko navuze nti umubitsi mwiza yibikira ubutunzi bwewe mwijuru yego kandi hajya iyo uriko uwemvesa mu gikorwa c'Imana Imana nayo ifise ukuntu iguhezagira igagushumbusha ahubwo ibisumba bijya uriko uratanga mu gikorwa cayo niyo mpamvu je rero nuhamagarira abantu bibaza ko menga nabo ntibo bashigikira Dushime oya jewe ndiko ndabashigikira nkuko nawe wobashigikira cyane gose urantaho nabwiye abarimvye badushima ni murondere n'abandi bo bashigikira kuko baza n'imitahe bazana uburyo n'undi akazana uburyo urumva Chanel akazana uburyo Marina akazana uburyo n'abandi bakazana uburyo bituma ahubwo naza ndirimbo urabona kujya ijya revo bariko bongerereza iduge ahubwo n'abandi butari bwashikire bubashikire niyo mpamvu gushika hose nyabuna ndahamagarira abantu bumviriza kino kiganiro nimushigikire Dushime Music Group ariko kandi hari n'izindi groupe nyinshi zihari oya izo groupe nitworinda kuzivuga nazo zizisabira reka tuvuga kuri Dushime urumva n'abantu
kiriko baraduga batanguye ejo bundi nukuri n'abantu ubona ko bafise impano bose barashoboye barakwiye gushigikirwa abantu muzana uburyo kugira ngo ubutumwa bubandanye bushika kure burya nanje ndabashimira abaririmbyi badushime baritanga cyane pe hajya urazi ko bataba mu gisagara ca Bujumbura bose baba mu ntara zitandukanye z'igihugu donc bahura baje kugikorwa baje muri studio canke baje muri video urantahura niyo mpamvu nyene ndabashimira kuko urazi amatike arazimvye aragoye benshi ntibakora uburyo ariko baritanga pe ku buryo nanje numva ndabashimira pe ndabashimira cyane abaririmbyi badushime music group mukomereze ngaho kandi mukomere ku murimo wewe watanze umwana wawe ku bwanje akabambwa atacyazira yishizeho ibicumuro byacu maze turabamburwa ikuzo nishimwe ni by'uwo mwana w'Imana abacunguwe tuvuge duti narengutse imbere yawe zanye ibimazi by'amashimwe uririmbira indirimbo yanje kuko mwami urahambaye wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora abamwisi tudugije icubahiro tugushima mwami wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora abamwisi tudugije icubahiro tugushima mwami. So bantu banje ndabashimire abantu mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro kuva ku ntango kugeza ku iherezo ryayo urumva nongera ndabasaba kandi ndasubiyemo gusaba ndasubiyemo kwinginga mubandanye mugira subscribe nta kintu na kimwe bibatwara mugire partage muje hariya musubire mumva mukinyanyagize hariya hirya no hino abantu bose kibashike ko mugira ama commentaire mutubwire ibyo mwifuza ko ahandi twohindura ibyo twohindura hirya no hino mumva mudufashe vraiment murabona ko tugira ibiganiro biryoshe nukuri namwe mugerageze cyane gupartager no kugira subscribe mukabwira abagenzi banyu ofati iyo ufashe ikiganiro ukagishira nko kuri statut ntiyabura abantu bangahe baza bakagira subscribe ivyo navyo biba bikenewe cyane biduha intege zo kugira ngo tubandanye dutumira abandi bantu muba mwifuza tubandanye tuvuge ku masije muba mwadutumye kandi nongera ndabashimira muri umuryango ukomeye cyane kuri jewe murantera intege igihe cose muranyandikira nkumva ko igikorwa natanguye ntazigera ndagihagarika kubera ibi ni marge ko habaho ibintu biduca intege bimwe hama umuntu ari ubwa mbere yaraturavye iyi channel ni Mike and Mind Media mubandanye muyihe n'abandi bantu umva tubandanye ejo usosanga ibindi bintu ari amavuta nongera nshimira umuntu yamara inyuma ya kamera murabona aya image meza ibi bintu byose muko urabona byiza abifisemo uruhara rukomeye cyane umuntu yamara inyuma ya kamera ewana kudo chapeau ndakwemera kandi ndagufana manager wanje umunsi umwe nzomubereka nuko nanje ndabashimiye Marlene ndabashimiye cyane kuba mwongeye kuntera iteka mukantumira nibaza ko n'ikindi gihe je ndahari kuri ibyo kuvuga ni byinshi nawo bimara zobana igihe kigeze ukantumira ukaronka akanya nanje nta mwanya nukuri nzoza nukuri hama nanje reka nshimire abakunzi ba Mike and Mind Media Imana ibahezegere cyane kuko vraiment je biganiro ndiko rabiraba mbona biguma bikurikiranwa ku munsi ndabikurikirana ndabikurikirana cyane Imana ibahezegere rero ni kupartage nko Marlene nabibabwiye mugize kuri stati nubwo corabwa n'abantu babiri biwawe n'uwundi nawe agashira kuri stati babiri usanga
abantu bose bakirabiye rimwe kuko abantu bose burya turazinanye hama kandi ukagishyira mu magroupe urimwo ukakiha abagenzi bawe uriye mu magroupe mugabo ufise contact zabo ukakibaha n'ukuri aba ari byiza cyane ni ugushigikirana muri bwa bumwe burya Barundi turemwe mu gushigikirana nasanze Abarundi bakundana nibo bantu ba mbere mu bindi bihugu maze kubona Abarundi barakundana cyane Barundi barakundana kandi Barundi barakundana ibyabo uretse gusa ko bamwe usanga bashobora gukunda ibyo mu mahanga mugara majorite Barundi barakundana barakunda ibyabo barashigikirana Imana ibahezegere rero nibaza ko twese tushize hamwe bizogenda neza birashoboka nanjye mbe igikoresho cyawe wishimira Mana gakiza kanje fasha ngezirikana iyo neza wangiriye Yesu nanjye mbe igikoresho cyawe wazumemerere vugeni Ijambo